zamanganira Yesu bingore sinzogiye kanandume mtakambire yochankaba kukwa mundandu mwana wiwe zamanganyira Yesu bingore sinzogiye kanandume zamanganyira Yesu bingore simfisundi mutabazi zamanganyira Yesu bingore sinzogiye kanandume zamanganyira Yesu bingore simfisundi mutabazi. Amen. Amen. Nongeye kubakumbira mwese mu izina ry'umwana wacu Yesu Kristo. Ego Imana irakoze kuba ndi hano mu ishengero ry'Imana, umuryango w'abana b'Imana, mirango wanasifiwe sana. Nabonye ko ni mushasha ariko kandi tugomba dusangire ijambo ry'Imana, intasho muzakire za bene so nyadebwe n'abakozi b'Imana wararanye akuri misiyoni eka mwishengero ryo mu rugo madame nashitse muhira mu gitondo ko ni hafi. Izo ntasho muzakire mu izina ry'umwana wacu Yesu Kristo. Amen. Reka rero tudatereje tujane n'umwanya ibisigaye mwumvise izina ryanje ni rijya nyine mwumvise nta mavukiro balance. Aha rero abakozi b'Imana twabanye iyi myaka yose, hari umuntu mwicaranye ku ntebe y'ishure aba ari umugenzi pe. Naciye ahantu mu karere kamwe mbona umuntu twabanye ku ntebe y'ishure cyangwa izina muri memoire izimangana, naho nabonye yaramaze kuba ikimuga ndamuvuga izina acaranezerwa cyane. Amen. None rero aha mu mirango narahabaye mu myaka 91, 92, 93. Ni umushoferi yanzanye ngo sinari bwavuke. Yesu arabaze cyane. Amen. None rero dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 17 n'umurongo Luka cya 17 turasoma 17 umurongo wa 11. Mwahabonye aranyaruka cyane. Luka 17 duhere ku murongo wa 11 dusome tugeze ku 19. Maze bari mu nzira baja Yerusalemu aca hagati Samariya n'i Galilaya. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10. Bahagarara kure baratabaza cyane bati, Yesu mwigisha tugirira imbabazi. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke abaherezi. Bariko baragenda barakira barahumanuka. Umwe muri bo abonye akize agaruka himbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge byiwe aramushima. Kandi uwo yari Umusamariya. Yesu arabaza ati, ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari umunyamahanga? Kandi aramubarira ati, va hasi ugende
ukwizera kwawe kuragukijije. Amen. Mami wacu turagushimiye iri hanga rikoraniye hano ko ari we warikoranije. Urafise ijambo mpwemu yera nawe umugabuzi agaburira ibishengero. Nanje mpagaze hano n'icombo co twanse ni umubiri mu gikorwa ni satani wadayimoni mu izina rya Yesu. Urakoze mu izina rya Yesu tugusavye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Dufise intumbero y'ijambo ry'Imana ivuga ngo ibyo urimo Yesu yarabibonye. Amen. Ibyo urimo Yesu yarabibonye kandi abifitiye inyishu. Bwana asifiwe sana. Ibyo urimo, ibyo turimo Yesu yabibonye kera, abifitiye inyishu. Aya majambo dusomye uyu Luka ni umwe mu banditsi b'ubutumwa bwiza, ariko kandi si umwe mu ntumwa 12 yagiye umuntu w'umunyamahanga arakizwa. Amen. Aramenya Yesu. Ni ukuvuga uyu Luka kandi ari umunyabwenge. Urugezo yarageze ko yita umuganga, ariko yarabanye n'ababanye na Yesu, yarabanye n'intumwa Pawulo na cyane, ariko kandi yagerageza gukurikirana ibya Yesu. Hama rero uko yabonye Yesu rero yamubonye mu buryo bubiri, amubona nk'umuntu yuzuye. Yesu arwaje cyane kandi nk'Imana yuzuye. Ariko kuki mvuze uko? Yesu nk'umuntu abana n'abantu. Amen. Azi iby'abantu. Yesu nk'Imana abona ibyo twe tutabona, kuko mu biranga Imana Yesu ni Imana. Amen. Imana izi byose, ikabonekera hose cyane, igashobora byose. Yesu abaje cyane. Rero ngo Yesu ariko aragenda mu bisagara avuga ubutumwa, aca ngo hagati y'Yerusalemu n'i Samariya. Yigiwe imbere ngo mu mihana acasanganirwa n'abantu b'abanyamibembe 10 bahagarara kure, ariko bahagaze kure baratabaza, barasemerera, baravuga bati, Yesu mwigisha tugirira imbabazi. Ushyira muri ijambo ry'Imana none izi mbabazi bavuga zari imbabazi z'ibyaha. Yesu abaje cyane. Nasanze ibintu byose bikoreka mu mbabazi. Amen. Mu rukundo rw'Imana no mu buntu bwayo. Basemereye ku murongo wa 14 ngo ababonye arababwira ati nimugende muyereke abaherezi. Yesu abaje cyane. Aha hariho byinshi ko kwinjiramo. Iri jambo ryarampezagiye muri amajambo mu ntumbero zitariye zifasha umutima wanjye, ariko ngomba tuvugane kuri ibi twavuganye. Ibyo urimo Yesu yarabibonye, arabizi kandi abifitiye inyishu. Ibyo murimo nibyo tubonye. Amen. Yesu arabizi kandi yarabibonye. N'ingene umuyaga warutanzwe kuduza ibintu Yesu yari yaribonye. Amen. Iby'abagabo barimwo, iby'imisore irimwo, iby'abamama n'abigeme barimwo Yesu arabizi. Amen. Ibibazo cyangwa imitwaro cyangwa ingorane bagaragaje umutima ibatunduje, ibyo mufite igishaka, ibyo mugomba, ibyo tugomba, Yesu arabizi kandi abifitiye inyishu. Amen. Amen. Mbega biriho. Imana ishimwe cyane. Ariko rero muri ibyo hariho iby'abantu barimo
bishobora kubatera ubwoba bigatuma biganira bihebura bakavuga nka Yakobo. Tugomba turabe ijambo Yakobo yabamwo n'ihumure ry'Imana kuvyo urimwo na Yakobo yari muri ibyo bintu. Yesaya turagomba gusoma Yesaya 40:27 tunyaru tujane n'umwanya. Yesaya tabacha kubwirishwa n'Imana. Yesaya 40 ku murongo wa 24. Niki gituma uvuga yewe Yakobo ukiganira yewe Isirayeli uti inzira yanje inyegejwe Uhoraho, kandi uti ibyanje Imana yanje irabyirengagiza. Ntiwari bwabimenye turabyumva. Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntawo buserangura. Amen. Ine na rimwe aha jimbere 41 umurongo 8 tugomba kusomana. Ariko bo Isirayeli umusabyi wanje Yakobo ubona atoranije, uruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje, wewe ubona atoye, nkagukura ku mpera z'isi, nkaguhamagara ngo uve ku mfuruka zayo, nakubwira nti uri umusabyi wanje, naragutoranije sinagutaye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ubwoko bw'uburyo bw'ukugoroka kwanje. Yesaya kandi ahine na 3:1-3 no gushika 3 ijambo rivuga ngo ariko none uko niko ravuze uwakuremye yewe Yakobo kandi akakubumba yewe Isirayeli, ati ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina, uri wanje. Niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi nzokurengera. Niwaca mu muriro ntuzosha, kandi nubeya ntibizoguturira. Semame. Yakobo urumva nawe nyine yari afite ibintu bimugoye, sio bahera. Hama rero akiganira agende bodera hana kuvuga ngo ivyanje binyegejwe Uhoraho, arabyirengagiza. Imana yagaruka iramuremesha, uri umukunzi wanje. Amen. Muri abakunzi b'Imana, abakunzi ba Yesu, ibyanyu arabizi. Amen. Naraguhamagaye izina, iragaruka iramuremesha nkuko nawe kuremesha. Ni ukuvuga rero umuntu wese arafise ariko araca, umuntu wese arafise ibyarimwe. Iramubwira ngo naho ba mu mazi, naho ba mu nzuzi, inzuzi nzokurengera, nzoba ndi kumwe nawe, no mu muriro imbeya izokubaho. Ijambo Imana yavuze nawe uryumva. Ubwenge bw'Imana ntibuserangurika, ntawo buserangura. Yesu abazishaka. Hama umuntu ngo afise formule muri we ngo ibi ni gutera ibi ngo cyarigenda gutya mu bwenge bwiwe. Nawe warize amashuri ameze gute, Imana wishingira karimbi ngwivaha ikagarukira ha. Yesu abazishaka. Ntibuserangurika. Inzira z'Imana ni nyinshi. Ukwiteba n'ubwirane kirazira Imana n'ishenge. Semame. Tubanda aba banyabirembe bagasangiye ingora, bagasangiye ikibazo, basabaza hamwe. Nabone ko bagize association. Yesu abazishaka kuko abantu bizi ko bafite icyo basangiye.
barashobora kuja hamwe biko dusangiye ingorane rero bifate gutya. Amen. Mbega umuti wogenda gutya bari aho uko abanyamirembe ntibaba mu bandi baba ahantu kwabo mugabo baramenya ko Yesu agiye guca aho hantu kandi bari uko ari umwigisha akiza nuko tumwise muganga mwiza ninde bahagarara hariya barasemerera ati mwigisha tugirira imbabazi. Abantu barashobora gukorana bagasenga. Amen. Kandi unabitegereze amavuta yo gusenga ari muri mwe. Amen. Bijya mwasengeye umwami arabizi yabibonye kera kandi bitinyisha. Amen. Ku giti cy'umuntu bijya wasengeye yabibonye kera kandi bitinyisha. Ibyo rero ikimaze hama rero ugomba inyishu ugenda kwa Yesu kuko araho yavuze ngo ico data cyose kiranshikira ntawoza ari kuri jewe n'umuhinga. Burya rero inyishu kwa Yesu turahari umuntu ni wateba agiye kuzitora nihajya nyene. Reka tubandane barakorana rero. Mbega igihe nakizwa nashiye nibuka igihe twakizwa mu rusengero kwiramba imisore yarajaha twarajaha tukamenya ko turabaki. Mbega hano hari abasore sino hejuru. Amen. Aba bantu baroye hamwe bariko barasengera ubuto twarajaha imbere y'Imana ibirariya dusengera ubuto bwacu kuko abo bwahitanye turababona. Yesu abadishaka none numva twari tuyizi ko igihe n'abigeme n'abamama ari abamama bakera nyine baribonye nk'ubu barenze abamama bo ku mwishengero barera bakiri bato barakorana ukagura ku mugoroba barinyanyije kujya nyine mu bideo. Yesu arahezaje ariko ibyo mwasengeye Yesu yarabibonye. Amen. kandi harabuze ishengero Yesu abadishaka kuko abantu biroguvye bakarura hamwe kagira groupe baba bafise ibintu kanaka bariko barabwira Imana bibatuntuze bibababaza. Inyinshi iri hafi. Amen. Abakobwa gutyo gutyo ndabona muri korale twarimo abakobwa bakuze kandi bagiye kubaka imyaka 40 kuko aho hantu bicaye ngo bahakura ibanga sinzi abantu bumvise bahakura ibanga bakaba bafite amasezerano. Amen. Ni ukuvuga rero n'abagabo baroye hamwe hajya ngo mugiye kwandura amasezerano bari yaje kwandura amasezerano kandi niko kuramba wanasigiwe sana amasezerano ava mu gusenga urayagendana ntupfate ashitsi Imana yaguhaye n'ubu ndashaya unashaya wanasigiwe sana. Baragenda rero barakoranye baca baratabaza Yesu rero ababwira ijambo ngo Yesu ntiyanena atubiriza rero nimugende mwiyereke abaherezi. Mbega yavuze ngo nimukire niyavuze ngo nimukire yavuze nimugende mwiyereke abaherezi. Abantu rero inyishu barazindiriye baratwifuza mugabo akagera igihe cyo kwishurwa. Ni Yesu rero uwo Amen. Buze ugomba inyishu rero acakora iki hari icyakora kuko ngo bashiye bagenda bashobora kugenda kwireka abaherezi batarashika kubaherezi sinzi ntambo kuba bari bagize bakiri mu nzira biravye basanga ikibazo bari bafise cy'umubembe kirakiza babaye basha. Amen. Amen. Nakumwe kwa Namani sivyo ariko ari iyo umuntu abwirwa ati gira gutya umuntu aka Namani hari kwibembe nitwe turahasoma ashitse kwa Elisa ariko ibibembe Namani avuga ati Elisa
avuga ati genda wiyuhagire inshuro ndwi hehe ingorane ya nama iyo mwebwe ya nama ni bikabe Yesu abashaka mugabo rero iciza nabonye urakagira abahanuzi beza yari afise abagendanyi bukuri bamwubaha nabone bifuza ko yokira baramuhanura ati yo kubwira ibiruti byo ni wo bikoze genda uraye ashagera agiye akabikora inyishu yaciye iboneka wana situwezi sana none yatagenda ntiyari gupfana imibembe Yesu abazishaka abantu rero inyishu ntiziri kure Yesu arazifise ni ukuvuga rero ico gihe icyatumye bakira tugomba turabe ibintu bingahe bituma inyishu ziboneka. Amen. Kandi ibyo abantu turimo ni byinshi, hari ubukene, hari indwara, hari kubaho gutanga kurya bitandukanye, sibyo? Hari ingorane zimeze mu muryango, hari ibibazo kunuka mu kazi, hariho guhahazwa. Nikubakoze? Amen. Hari ibibazo by'ubuto, hari ibibazo byo mu gikorwa. Yesu abaje cyane, hari ibibazo byo mu ngo n'ibindi. Ariko icyambere ni ukumvira. Amen. Babwiwe ngo genda mwiyereke abahetse. Kubitwa kumvira gufise umugisha mwinshi cyane ko biriga bivuga nimwumvira. Kumvira inyishu ziraho, ariko umuntu atumvira arashobora kubura inyishu kandi yarasabye myaka mingi. Yesu abadashaka. Turabona Abrahamu usomye itanguriro 22 uhereye kuri 1 ukageza 18. Durabije abo Imana inyishu za Abrahamu. Abrahamu muramuzi ko yamaze igihe kirekire atagira umwana, bari kumwe n'umugore wiwe Sara, ariko akaba afise amasezerano. Iyo misi yamaze yarasenga Imana, Imana igakomeza isezerano kumubwira ati nije nabivuze kuko aravuze. Amen. Arakwizera, nuko kwizera rero igihe kigomba kigere. Imana izana isho bita ikibazo test igomba kumugezi. Yamaze kuronka mbere umwana, kuko wamaze kuronka inyishu uranezerwa. Umwana akunda w'ikinege uwo bita jisho rimwe. Imubwiye ati genda untangire uwo mwana kw'ikimazi ahantu uzokurangira. Yesu abadashaka. Uraza gusoma niduhera ku murongo wa mbere kugira ngo tujane n'umwana, ariko ngomba dusome amwe mu majambo Imana yavuze kuri we. 15 ariko uraza guhera ku murongo wa mbere uraye. Maze umareka w'Uhoraho ari mu ijuru arongera ahamagara Aburahamu ati ndirahiye niko Uhoraho avuze, kuko ko ukoze ibyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege, eka mbe no kumugisha nzowuguha kandi urubyaro rwawe nzoruha kugwira rungane n'inyenyeri zo kw'ijuru canke n'umusenyi wo kw'isesero ry'ikiyaga, kandi uzotsimbira ibisagara by'abansi bawe, kandi mu rubyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohega umugisha kuko wanyumviye. Sema amen. Kuko wagize nte yatumvira ntaba yitwa sokuru. Sokuruza wabizi. Amen.
iyo rero umuntu yumviye Imana sinzi ingene iranezerwa ikisuka rero ikavuga ikatura ibintu mwanezereye wagendeje ukuntu ukoze ibyo ngiye kuzokora uzotsinda bansi wegukira amarembo yawe ntabazo guhagarara imbere. Amen. Icabira cyo ni kimwe gituma inyishu zigirane oneka kumvira. Hari icya kabiri murage amajambo y'Imana uhereye ku murongo wa 19 15 18 hariya muri ubu hari amajambo ijambo rya kabiri bituma inyishu ziboneka no gushima. Sema amen. Gushima burya rero abantu baragaya gushima bamaze kugenda bagize intambuko bose barumviye baraki mugabo umwe aranezeye asharaza ngo yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu baramushima. Yesu araza ndazi ko bakize okay none abandi bari hehe ko bataje gushima. Yesu arashaka sumanya wo kudevelopa gushima ariko kandi gushima naco ni igitabo kimwe. Ico gitabo cyampaye kuja ahantu mu buryo bw'intego ndaduka mu kwizera kandi ico gihe naba muri bintu bicenye. Yesu arashaka cyanditswe ko la puissance de la louange. Amen. Kama ndabona umwanditsi ibyo yanditse nanjye mpande bisoma numva ko mpaye ndaduga mu buryo bw'intego kugira ngo nkore kuri Yesu. Cyo nari mfise ingwara ngwaye kandi nasenga mvuga nti Mwana Yesu cyo narakizishwe kandi mpora ndumva ndazi ko ukiza, mpora numva ko ukiza, ndazi ko ukiza mugabo ndagomba kubyiyumvamo nanje cyakoze. Amen. Nibwo barakije abantu umuriyoni ndende ko umwe. Sema amen. Kabana cyo gitabo ndabona uwo mwanditsi abamusanga mu biro mu nguzi y'Imana abo yasengera imbere ntiyasenga avuga ngo Mana wakize umuntu umwizira rya Yesu izi mpemu zimupemu toka katika jina Yesu ibi nini umushiri ingorane yarakumbiriza hamisengesho yasenga yakwati Mana ndagushimiye ukunda uyo muntu, ndagushimiye ko wemeye ko biba gutya, ndagushimiye ibi nibi akarangiza ariko arashimira Imana. Bwana asifiwe sana. Akarangiza muri ibyo igitangaza gashibikorera. Ndagushimiye ko wemeye ko ndarinza, ndagushimiye ko wemeye ko ntukwa, ndagushimiye ko wemeye ko bigenda gutya byabaye bityo kugira ngo wiheze icyubahiro. Amen. Ndagushimiye ko bimeze gutya mu bibaho ryanjye, ndagushimiye izi ngorane ziko ziraba kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro riwaseruka. Amen. Ndagushimiye ati uravuga icyo gihe uburiko urakaze ubugombe bw'Imana ni kimwe rero inyishu cyaziboneka. Sema amen. Shukuru Mungu. Shima Imana mwiza ya Yesu. Amen. Ukonyene biri Mungu anayaona yote. Amen. Gushima ni kimwe kizana iki inyishu. Shima uko biri kose. Amen. Mwabige mushima Imana. Mwabishe mushima Imana. Kujya nyene biri hama uzobona inyishu zikoreka kuko Yesu arazifise. Hari rero umuntu yanga gushima wanse ko bibagurike muraza hano Imana yarenganye, Imana ntinze uko yewe ndimfuvye kandi ahari wo kubwira ibintu ndimfuvye ushobora kwa bundi rero jewe ndimfuvye ifise uko imeze
Yesu arabishaka ukavuga ngo jewe ndagwaye nani muba ubujumbura nimara kugenda kwa muganga mugasha ugiye kwaza bwa buje ndakomeye nyabura abana bari deforme mena n'intuze rwose ikabundi habo ikibazo niwo gutangura gufasha abandi. Yesu arabishaka shukuru Mungu Bwana asifiwe sana. Ico ni cyakangahe cyakabiri icyagatatu muri bukahandi twasoma 17 kumurongo wa 19 nukwizera. Amen. Ukwizera kurafise mbere n'isobanuro wa Ibrahim 11 kumurongo wa 1 nabifashe ni definition abantu baramwika byari. Amen. Ni jambo lisobanura neza ukwizera no kumenya ibyizigirwa udatekeranya ngo ntibizoba kuko uwabivuze niwo kwizigirwa. Ivyo byizigirwa ni jambo ry'Imana. Amen. Uwabivuze nawe ni Imana niwo kwizigirwa udatekeranya ngo ntibizoba uwo ntahinduka. Ivyo rero narabiriye. Amen. N'umushatsi urabizi n'ugwara urabizi. Sema amen. Imana yacu yo kwizigirwa. Nari kuririmba reka. Imana yacu yo kwizigirwa. Ibyo yavuze nta n'indome izova. Amen. Hama rero uko kwizera kwarabateye kugenda mugabo bacarakira bagiye umwanya muto. Umwasha aragaruka gushima. Ushenye muri rya jambo ry'Imana Yesu yagarutse kubwira wa muntu yagarutse ngwiki genda ukwizera kwawe bizene none ntiyari yakize hari ibibazo bitarahira. Yesu abadushaka. Amen. Warakize. Sema amen. Narakize warishuwe hasigaye kumanyikanya ukasuma nuko tundutoya ngo ya muntu arakora ametenda yarakoze. Sema amen. Amen. Shima Imana korera Imana muzoshinga intango nuko hari bizohera kuri tero kurashima Imana. Imana rero irategura inyishu nshinga. Yesu ashimwe cyane. Mu kwizera atakwizera ufise uzoronka inyishu kuko ukekeranya uzoza nk'umuntu adera ameze nk'akari mu mazi gasimbaguriswa n'umutunda wo mu kiyaga. Ukwizera rero kuraduza umuntu mu buryo bw'imwemu ukarenganya amaso ibyo ubona. Yesu ukamubona ico gihe naco nico gitabo naradugo gushikaho bisaba ko byashirisa ko mbere nka wa mugore yaragwaye iki ubutinyanga arimara imyaka 10 n'ingana ndabangana byo kumwe kugira ngo nkore kuri Yesu. Igihe kimwe rero cyo kwishurwa kuri yangwa ninziye ku ntango gisengera muri cha kibanda. Yesu amushaka ndimuhato basengeyo nibande hasi benshi mwana batari benshi n'umunsi wa gatandatu haza umukozi w'Imana umwege wa mbere w'ikiremba n'umwungere wa kabiri ni dikunyiko asoma ari yata ngo ujya mu kenyezi arabandana yari yibwiye mu mutima niyo nokora kuyoga impuzu ziye umvirizo kwizera nawe Yesu n'impuzu yari yambaye ari mu bushobozi. Amate ya Yesu yari mu bushobozi. Imuhemu zari mu bushobozi. Amen. Ijambo rya Yesu riri mu bushobozi. Yesu ashimwe. Yesu atiyumviriye gusa inyishu. Amen. Yesu ahoze inyishu mwe mutumva gute. Yesu atwenge inyishu. Yesu atambuke inyishu. Uwo mwana mwumva gute. Uwo muntu rukarabonye nk'umuntu umva ameze gute. Amen. Kwicarana na Yesu bonyene inyishu. Kwicara ngo musangire na Yesu inyishu.
Amen. Gukorana na Yesu nyine inyishu. Hama rero bishagenda neza. Bwana sifiwe. Ico gihe nagiye gupfukama mu bana turavuga nti ndizeye ko ngize. Kandi ndi namaze iminsi numva imisoho. None wewe erega abantu bashaka kugira igihe rero ndatebateba. Imana yagatumye wewe wasezeranye wavuze iki? Mu nyuma ndihana Imana mbabari. Uyu munsi wihane kutekerana. Yesu abaje cyane. Inyuma yaho sino kugira iyo ngwara kamanganiye. Haragera igihe gushika ahantu ho kwibagira ukamenya n'umuntu baduriye. Hamkaza gusanuka bimwe byahora nimba biri he. Witere Yesu. Amen. Amen. Muganga mwizani Kristo niwe mukunzi wa niwa jura bahenutse niwu yaye ndimbo ebebe bose mana ishwene ngeyakera nakwe ni turi imbe Yesu Yesu Yesu. Uyu murinzi wenyine atubwira ngo Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi ni kwari kandi bazokwa. Amen. Yesu bitangaza arakora ibitangaza mwama no kwizera Imana mwizere. Amen. Biki nyurira imisongo bari ngo sinakize. Yesu arashaka wizere uzobaho. Amen. Kuko abantu bose arazi ko babaho ku munsi n'umunsi n'amagorwa yawe. Amen. Amen. Uheruka ubaha Yesu ukazubaha. Ibyo si uko nyene. Tugende ikigira kane nico kwitwararika iby'ubwami bw'Imana n'ubugoroka kwayo. Amen. Matayo 6:3. Ariko arabwira abantu gutiganyira. Soma ijambo ry'Imana ko twibukanya kubyo aya majambo twumvise cyane twigishijwe bimaze igihe kirekire, ariko kandi gukorana kugira ngo twame twibukanye ko Satani ntamba yiwe. Satani ashobora kuzana ibintu akabihagarika imbere y'umuntu akamutetera bwoba. Udafise ukwizera gusenyura inzitiro n'ibihome cyangwa Yeriko ukabiraba ugashutiye. Umviriza 6:3. Ariko mubanze murondera ubwami bw'Imana n'ubugororoka kwayo, niyo ibyo byose muzobyongerwa. Amen. Ayi jambo jewe narishize mu biharuro. Amen. Ntabwo ndabikubarire. Mubanze mwitwararike iby'ubwami bw'Imana n'ubugororoka kwayo. Nimero ya kangahe? Nimero ya kangahe? Ya mbere. Niho ibyo byose muzobyongerwa. Iyo nimero ya kangahe? Ya kabiri. Nasanze rero abahirwe n'abakorera ku nimero 12. Ufashe kimwe ugashira kwajya bibiri inyuma egare bingahe? 12. Ariko rero abantu bakorera kuri pentecote 20 bakorera kugero cha 20 babanze ibyabo. Hama Yesu nawe ibya Yesu bashabishira hehe? Uwo munezero w'inyisho korera kuri. Amen. Amen.
Yesu agusange kuri nimero 12. Amen. Amen. Watanguye ibya Yesu inyishu ziraza. Nukongerwa gusa. Umva rero akorera yashize ibya Yesu imbere. Ukizwa ukugoroka kwayo, ukizwa, kwezwa, kwiyambura ishaha. Ishaka ry'Imana. Yesu aramuraba kugira ngo ndamwonge kandi agashima bimera nk'umugore umugabo n'umugore amwongera igiteye akamwongera ngo akamanezero. Amen. Yesu akongere mu izina rya Yesu. Amen. Mugabo ukorera kuri kimwe Yesu ari imbere na mbere rya Yesu. Amen. Ico gihe rero inyishu gishatibandanya n'ibindi tugomba tugarukire ngaho. Amen. Yesu n'ubu aravuga ngo ibyo urimo yarabibonye abifitiye inyishu hama nuko agirane akubwira ngo witondere ibyo yageze. Yesu amaze cyane Yosuwa niwe yabwiwe ngo ibiri muri iki gitabo cy'ibyageze uze wame ubirimbura ku murango no mu ijoro kugira ngo ubone ibyo bizobyitondera n'ibyawe bizogirane. Yesu ashimwe. Kugira ngo bigende neza. Ibintu bigenda neza sino bidondora ngo bere gutana. Oya. Ariko bizogenda neza ni witondera ibyo ugerwa. Nasanze rero Yesu ni tese n'ubundi akoresha. Hari umunsi yagomba gusuzuma ishengero. Iryo shengero kugira ngo amenye aho bajana. Ababwira ngo tujabuke tuje hapo. Barabwira. Hari n'ahandi yagomba gusuzuma ishengero. Aribwira ngo umwe ndagukurikira aho uja hose. Siko uvuze ngo ndagukurikira aho uja hose nawe mubwira ibindi. Yesu abadishaka. Iyo Yesu rero avuze uzosanga ari itwazo mu bantu. Kugira yapimye Abrahamu wahezagiwe warose kunuku hama Yesu rero umenga ni mukwisanga gaza ubona wokora. Nasanga by'abantu bamwe pentecote ari mu mwemuye abarongoza hariho umwanya umenga ntibategeka ngomba gusuzuma ishengero cyangwa kwima uko bagwapima ko barimo mwebe uzosanga agategeka arashobora kubwira ngo ubona none ha pastori niyo kugira ati nzanira amazi yo kunywa iryo kitegeko iyi mvugo nkoreze nzanira amazi yo kunywa ubona wo amazi yo kunywa nkuvuga ko menga aho kumira amazi ugomba ubikora ubona wo mpa iyo ntebe. Yesu abadishaka. Ariko kandi niyo mvugo Yesu yakoresha. Hama rero umuntu Yesu aravuze. Hari ibikorwa byinshi Yesu agera biri mu ijambo ry'Imana nkuko musanzwe mubikora. Witegereje utangira 10 amashikanwa eka n'ibindi. Amen. Amen. Nibyo mwemagera kavugira mu mutima amashugwe akaza. Ega ari ibisaba ko amashugwe aza pastor agategetse n'abamari. Sibyo? Amen. Ibi ni mwagari ku mutima. Nabwiye abantu bamwe ariko bari bakurusengero bagenda bagira 10 metero tungara. Kububwoba Yesu bazishaka. Ariko byose n'ubwenge. Ariko bagiyugira ukagira ubwoba. Amen. Naye Yesu akorana n'abizeye muntu yizera ararinda ntabwo bafise. Yesu abadashaka. None bimeze gute? Inyishu iri hafi. Hari rero umuntu inyishu ishobora kunanirana igapfurira ahantu akaba ari we atuma itaboneka kubwo kugira nte kutizera. Kandi kutizera ni gitusi ku Mana.
ngo umuntu bavuze ngo Imana ni injuju. Mbega Imana ni injuju? Mbatari cyane. Kudashima nabyo ni bibi. Umuntu aguma yiganyira wakunda ibyanze ngurumba. Imana yarakoze. Amen. Amen. Utwo tuntu two kumarikana. Yarishuye. Yaravuze. Kutumbira ni kimwe gituma inyishu zitaboneka, ariko umuntu yumvira inyishu zibaziboneka. Tugomba dusenge Imana, atumenye muri Imana baheza gihe. Ariko kandi hano uzo twosenge wakiriye ijambo ryose rekezwa n'imbabazi. Amaraso ya Yesu uziko amaraso ruraha. Umuntu abonye ati jewe ibyaro byose reka naratutse Imana, erega nariganye, erega narihebuye, ngwibyanze binyegezwa Imana ntibibona ntinzi ukuntu abantu bakazaga bakagira groupe bakaba biganye aho biyo mukorana mukagira umugwi mugahura ko badusengera iki kintu si ntibigarukira no mu bikorwa n'ibindi hari byo Yesu abona. Reka dore kaze murongozi asenge Imana asabira imbabazi aba bantu. Kaze shaka kaze abamaze gupfukama munamuke mushike imbere kugira ngo bigende neza, kugira ngo twabigwe egome ivyo urimo ivyo turimo Yesu yarabibonye kandi abifitiye inyishu. Imana ishimwe ko Imana idashobora gucoboka na gato, atana kimwe cyoshobora kwinyegeza imbere yayo. Mwumvise n'ibi bintu bikomeye cyane rwose kugira ngo inyishu iboneke. Haleluya. Nuko twumvire, twongere kandi dushime. Mwadumvise, twongere kandi tugire n'ibyizigiro kabisa yuko Imana ishoboye kudukorera ibitari bike. Ni byinshi twabyumvise. None rero ibyo urimo, haleluya, ibyo urimo, ibyo ndimo, ibyo turimo Yesu arabizi, yarabibonye kandi abifitiye inyishu. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye uyu mugoroba mwiza. Amen, amen, amen. Kuzanye inyishu kubyo turimo. Haleluya. Aba bantu barapfukamye kandi buri muntu wese arabisi ibyarimo, uko ijambo ry'Imana ritubariye hano umukozi wawe ariko aradusigurira. Umuntu wese arabise ibyarimo, umuntu wese arabise ikibazo ciwe, ariko kandi twumvise ngo tureme. Haleluya. Kuko urabizi, urabibona, sibanga kuri wewe kandi ubifitiye inyishu. None rero mwama abantu bawe baraciye bugufi, birashoboka yuko umuntu adakwiza ibisabwa kugira ngo aronke inyishu. None barapfukamye barasaba Yesu aboneke ku bantu b'Imana. Amaze kubaboneka inyishu ikiza. Amen. Kwicarana na Yesu, kugendana na Yesu, gupfukama iruhande ya Yesu, ibyo byose bizana inyishu. Mana urakoze, turagushimiye ko abantu bawe baronse ibyo wasengeye, ibyo bari bamaze iminsi ko baronse inyishu. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubwo kwizera dusengera abarwayi, umwami umuganga umukiza. Reka dusenge bariko baravugana n'abantu, uriyo mu ntebe ahaguruke. Kandi tugomba gusengera umuntu Imana iduhe itwugurura intsinzi. Amen, amen. Inyishu z'Imana zuguruke ku bantu kuko ziriho. Wizere n'ubangane. Mana yacu iri mu ijuru, tuhagaze hano kandi ishengero ryawe riri imbere yawe, ntawe ryashengereye kandi urazi ko ryambaye wa mubiri, kandi abantu tukaba turi mu ngaruka y'icyaha. Ariko kandi dushima ko Yesu Kristo waje kuducungura, watubabarijwe, wikoreye ibyaha byacu bamba ku giti, n'imibiri nayo
egome yarashikiriwe kuko waragize abagwayi. Aba bantu mu kwizera turagomba mwami gukora igitangaza baronke inyishu kubwiza ingwara. Twumvise ngo muganga mwiza ni Kristo, twashize mu gahogo kandi twarabyizeye, n'ubu tuzoshishikara kubyiza no kubibamo. Wewe urushikirwa karimbiza ingwara zimirwe miyonzwa n'ubushobozi bwamwe mu yera, ingabe yo gukiza ikora igikorwa cyayo no kuri bitangaza. Abantu bakiri ibyo wakoze nibyo byari bikomeye, ibisigaye nabyo wavuze ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije. Abantu mu izina rya Yesu Kristo kubwo kwizera ibitangaza bikoreka mu mibiri yabo. Abari bagwaye mu nda, mu mitwe, mu buryo butandukanye, na ya mitwaro yo mu muhira, yo mu ngo, yo mu madomene atandukanye, mu kazi, ibibazo byo mu bikorwa, ibyaha bisesereza abantu, binesha abantu, baronke kubohoka kubw'amaraso wamaze gushira ku bantu bawe. None ucubakiza urakoze kubyumvise ko ikoze kandi mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Amsha bajambo y'Imana ukazigama, umwami abahezagire mwese. Muganga mwiza ni Kristo, niwe mukunzi